Urwete rwa kabiri rwa Timoteyo 2 umurongo wa 19 kugeza kuri 22. Igice ca kabiri. Yes, 19 kugeza kuri 22. Aravuga ngo ariko itanguriro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye. Byanditse ko iki kimenyetso nguhoraho araza biwe, kandi ngo umuntu wese avuga izina ry'Uhoraho ave mu kugabitanya. Mu nzu nini y'umutunzi ntihabamwo ivy'imbombovu z'ivyacuzwe mu inzahabu no mu ifeza gusa, ariko habamwo n'ivy'ibiti n'iz'ivyibumba, kandi bimwe babikoresha ivy'icubahiro, ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. 21. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo, azoba igikoreshwa c'icubahiro cejejwe, kigiriranye neco ikimazi, catunganirijwe igikorwa ciza cose. Asante sana. Reka uyu munsi kubera harimwo ngo urufatiro, ijambo urufatiro abare ryo sasako, uko urufatiro nyene, urufatiro n'ikindi fondation n'ikindi kintu. Urufatiro n'urufatiro nyene. Sinumva amajambo nokoresha kugira ngo ndabivugana uburemere ndavyumva. Urabizi nako ndaraba kijya gishushanyo c'ingoro y'Imana tugomba kubaka hano hantu. Ndabona ko ari niveau ni etage. Umuntu wese iyo aciye kuri etage nziza uravuga ati wow, umuntu yarubatse kweri, tinzu ni nziza. Muganagira ndakubwire ko burya bwiza si bwo bugize icamaso yawe yabonye. Burya bwiza bugizwe n'icamaso yawe muri ako kanya uri kuraraba iyo nzu utari kurabona. Nugo rufatiro. Urufatiro ni imbaraga zinyegeje zitaboneka, ariko zifasha ubuzima bwawe bwose, zizokubashisha kubasha kugera ku nzozi zawe zose cyangwa icyo wavuganye n'Imana cyose. Iyo witega Imana ngo ihindura amateka, Imana ikora ibintu bikomeye ku buzima bwawe, uri umuntu wirengagiza, uri umuntu udatuturira, utavomerera, udakubitira ku rufatiro muri susore kugenda kuraba yuko imfatiro zigikomeye, uguma witega umuyaga, bidasobanura yuko Imana yatekanije kuguha umuyaga. Oya, Imana yarateguye kuguha mugabo igihe cyose. Kambivuge gutya. Amen. Amen. Reka mbivuge gutya. Imbaraga zatumye Dawidi aririmbirwa ngo Dawidi yishe ibihumbi n'ibihumbagiza, yica abantu indiri, ariko Sawuli akaba yisha abantu bakeya. Zijya ndirimbo zabarya abagore arya amashimwe y'inyuma yo kwica Goliyati, nubwo bamuririmbiraga ntacyo vyigeze bimubwira ngo bimwibagize yuko hari ibindi bigatanya yabashije kwica ahantu batari ko baramukomera amashi. Ivyo yanesheje aho batari ko baramukomera amashi nivyo bikomeye cyane kurusha Goliyati babonesheje amaso. Imbaraga zo gukubita Goliyati
bobo bazibonyemo ubuhinga bwo gutera ibuye. Mugabo Dawidi wewe Bibiliya ivuga ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha. Wewe yarasanzwe abizi ati ivyo ntacyo bimbwira, mwe muri ko muraririmba mumbonye uyu munsi, ariko hari ahantu tutaririmbigwa, hari ahantu twama tuja ntituririmbe. Urabona ndahagarara ngaha mukaryoherwa akatwigisha mukuba mugange ndababwire ico bamurikira kikabereka ahantu hatabona hariya mu mpete, hariya tutwanyagiye turiko turarondera ico tubabwira. Aya mafyeri mubona ndiko ndagira n'agakostime kagoroye ntayo tuba turimo. Izi mbaraga muri ko murabona ngaha imbere yanyu ntizihagaze kuri rikoti n'iyi mikro, oya zihagaze aho utazi. Intango shasha ni ijambo riryoshe cyane kumva. Imana kuguha intango shasha, Imana kugushira hiyaguye, ni ibintu bivugika. Intervention divine, twe niryo jambo turimo ku iwacu. Umwaka wo kugarukirwa n'Uhoraho. Uvyumva biraryoshe, Imana ngarukira, biranaryoshe gusengeramwo, ngarukira Mana, garukira abana bandi, garukira umugabo wanje, garukira muravyumva ingene bisona neza, birapasa, biranyerera, bifise ni one way. Muravyumva gusenga uvuga ngo ahiyaguye Mana, shira hiyaguye Mana, Rehoboti yanje Mana, shira. Urumva ko atamadoda narimo. Ni biraryoshe kuvuga kandi biradukomeza, bituvyukiriza ivyizigiro, bituvuga Imana irashira ahantu umuntu bikakwibutsa ko ushaka kuja ahantu hiyaguye. Imana irashaka kugusagaza ku buntu bwose, irashaka kugushira ku bwiza bwayo, irashaka uravyumva ukumva nyene ko biryoshe. Mugabo umunyabwenge suborezwa Rehoboti Mana. Umunyabwenge numanza gutekereza kwanza kunesha Sitina na Eseki. Abashigwa hiyaguye n'abantu bagize testimony muri Sitina na uca wibaza ahiyaguye Mana, ahiyaguye kubita gati mugaruka inyuma uvuga ati none iki gabo ndiko ndahamagara, iki gihangange mpamagara ngende ko kimpindurira amateka. Umunyabwenge aca yibaza ngo tuzinanye gute? Ngaho tuzinanye gute? Hapana kuparamia, mwambie mwenzako achana vitu ya kuparamia, unarukaruka tuna boringi boto bata kaze zunguluka na mwana luku kuna mwana dance. Mungu alisema kama weye utatoka wa kwanza. Sivyo? Gira mugenzi wati sivyo. Umunyabwenge numanza gutekereza uyu mugabo ngomba kuja gusaba ibi bintu dufitaniye yahe mateka. Mambo munasikia ya Yesu tushaka kuyapagiramo tubabwira iyi ni ntango shasha, mwitegure, urakugije ukuri, ehera buravudutse uyu mwaka, bagira kubone osome on the top. Umviriza nkubwire, bwira mugenzi wawe atuye umwaka abatakwemera bazokwemera. Bwira mugenzi wawe ibi bintu turimo biraryoshe, mwebwe muraryoshe kwe. Kandi tukaba tuza ama emotion kabateye kunukuru kw'Imana. Bwira mugenzi wati nawe iko turajyambara uyu mwaka. Bwira mugenzi wawe aturushungi gwa mariage. Bwira mugenzi ni vyiza kuvyumva, ni vyiza kandi ivyo tubabwira suko databibuze. Mugabe igihe cyose uri kurasabira Imana iranyitegereza, ikitegereza papa miburo ivyo turiko turababwira, ikadukomika ikatubwira ati none aburi kurambwirira woba babajije ingere tugendana. Urufatiro tuba twaravuye muri kursi, ibi bintu tuba twarabirekuye.
umushumba wanyu nibaza ko ashobora kubashinga intahe cyangwa kuko twebwe ntitufa gushinga intahe zazivugwa mu gihe gikwiriye. Ibi bintu tuba twarabivuyemo. Ibi bintu birabishe kubashumba twebwe. Ibi bintu nimubone ngo ni ibintu bikomeye. Ibi bintu birabishe. Ibi bintu kuko abantu duhezagira nibo badutabura. Abantu nibo baduponyarda ku migongo. Abo twambitse tukaboza nibo baduhemukira. Turarira tugatunura. Imana ikatubwira ati ririra mu cyumba, ririra aho batakubona, niba duga haryo utanga ivyizigiro. Ibi bintu tuba twarabirekuye, ariko kubera urufatiro, kubera imbaraga zahinyegeje, kubera idukomforta ahantu abantu batabona, kubera kuba mu bwigobeko bw'isumba byose, n'uyu munsi turacyahagase. Abatwifuriza gupfa baguhabona turi bazima, twisanga mu mbambane, ariko ntiduherayo. Ibi ntibihagaze ku mafyeri, ntibihagaze ku miduga, ntibihagaze ku mazu meza, bihagaze ku mbaraga zirayinyegeje. Ubwo ni rwo rufatiro. Baratuzomera bakadutuka tukavyibuha, ariko mana, ariko Yesu mwe munacheza na uvye banasukuma, tunakwenda, banaanza piga makofi hakako musikiliza circulation tushagato denku ivuna mukutana kure mbere. Hakugwanya mugahurira kuri escalier z'indege muri ko muraduka, akibaza makuru ati none uyu ko ntarinzi ko twamuhejeje. Imbaraga zahinyegeje. Musaba umuvuduko w'intango shasha, mwarubatse imfatiro. Hari umuntu umwe ariko aranyumva. Hii dunia hatutapenya ndugu zangu. Hii dunia shetani amejipanga rafiki yangu. Iko tayari. Hapana mchezo. Ariko aracurika abahizi n'abahizikazi. Ariko arabatekera nk'utekera amakara. Kubera iki? Kunegrije urufatiro. Kunegrije urufatiro. Kwibagira aho wakuye izo mbaraga. Oza kunegrija ukume ngo amen, ngo haleluya, ngo preach my pastor, ngo nakusikia, ngo nasikia, ngo amina kubwa kubwa. Wapo safi kabisa mchungaji, ninakusikia, sema yote. Nini? Ibyo ntibikanga ijuru ushakurikanga wubaka amatanguriro, ushakurikanga wubaka ifatiro. Duhagaze uyu munsi kubera ifatiro, turasenga tukumvirwa kubera ifatiro. Twasomye ijambo rivuga ngo itanguriro ry'Uhoraho ryo kubakako rirakomeye cyane, ririko iki kimenyetso: Uhoraho anawajua walio kuwa wake. Anawajua waliokuwa wa kwake. Intambwe ntacyo zivuze, igifisi cyo kivuze ni imigenderanire. Icyatumye umupagani aza kugoba gw'intambwe akabaza kwa Daniyeli, ubwo kwizera k'umupagani gushobora kuza kubaza mu kinogo umuntu yarayeyo, babizi neza ko izo ntambwe zishonje, bakavuga ngo ngomba kuza kubaza. Ukagira Yamana ukorerana ntaryo. Niryo jambo yahereye ku mwami, yaramubwiye ati kuko umwami ntiyavyumva yuko umugabo asenga nka Daniyeli intambwe zomurya. Wana umupagani. Semeni amina. Amina sana, ndabumve muriko. Abinyuma muriko muranyumva neza. Umupagani ntiyavyumva, ntivyapasa. Intambwe zubahuse zirajya Daniyeli. Oya, nanje kubaza. Dani bakuriye.
zagutamiye ubwo nyiraza yumva ngo yahanya guhora ku ngoma ati safi sasa. Urazi ikintu yishuye umwami hejuru, yamubwiye ngo Imana yandavye, haleluya, rafiki yangu amenitazama, watwubakanye imigenderanire yanyitegereje asanga nta cyaha mfise kuri we, arungika marayika afata iminwa y'intambwe yanyitegereje. Barizo mwicaranye umubwire ngo kweli unasikia una ujasiri wa kumuita Mungu na Mungu anaitika. Mumbariza ati wumva ufise ubushizi bw'amanga bw'uko wakwisanga muri situation nk'iya Daniel ukavuga ngo mutama intervena akintervena naho bihagaze aho hantu mutahubatse ivyo muri ko murarondera vyose no guhahamira umuyaga. Twoba turi abantu babi cyane kandi hari abungere babi, je suis désolé, hari abungere babi kubera intumbero zabo n'inda zabo, bama bumva yuko bashaka kubwira abantu ibintu bibaryohera gusa, ntibabubakira amatangurira akomeye. Uwo mwungere mwiruka uveyo, mwungere aguma kuduza guta mu Bubirigi ataguhaye impapuro atanakubajije ko umubirigi kiretse uhuye n'umurozi ahagushira ku rutaro naho nyene agutaye mu Bubirigi ubimenye yuko naho nyene uguma wiruka abapolisi ko nta mpapuro ugira, barakubaza aho waciye. Alo, gira mugenza wa turufatiro, nufatira ibintu hejuru ngo intango nshasha ni vyiza vyumve. Uwo munezero kumva ko keneye intango nshasha uguhesha imbaraga zo kubaka imigenderanire. Urakeneye umugisha Imana izoguhereza uzobashe kuresista nawe igihe kirekire, ubaka imfatiro zikomeye. Amahera turayaronka, ariko amahera agumana bagishizeho imfatiro zikomeye. Dawidi yarigeze kwica intambwe, arangije kuyica arataha muhira adashobora gutanga testimony, ntiyashobora kuvuga. Izo nizo imbaraga yiyubakishije indani aho batamubona, aho umwana ashobora nturazi kwica intambwe, umwami w'ishamba ugafata intambwe ugashwanyaguza, hama watamuhira ukifata comme si de rien n'était. Mwa munafikiriza izi mbaraga, reka mbabwire abantu basaragurika iyo bahezagiwe n'abantu batubatse imfatiro. Abantu bubatse imigenderanire ikomeye bama bumva roho iko baridi, nubwo batunga bava kuri tiyaye bahagenda bakumva umutima urakonje, bahagenda kuri RAV4 umutima ukumva uri tranquille, bakaja muri V8 ntibagende umutima uratekanye, akava mu nzu yo hasi agatekana, akaja kuri etage agatekana. Iyo uhuye n'umuntu atubatse imfatiro, alo, ndashaka iyi sene muyitekereze. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoreshwa, azokoreshwa. Irakeneye abikoresha, mugabo ikeneye abamaze kudesida kwitandukanya, kujitenga. Hauwezi resiste, hii dunia ni ngumu. Tanguka kesho utavangika, utabitoka ndani. Unaweza anzisha kitu dandeza kinazimika kwa sababu haukuweka misingi ya kutosha. Kila jaribu lenye na kaya kunjia yangu na kwaga niko tayari. Visumutwe wibuye
ni ngingindi gifaro nkuko ndaseka. N'abarozi barabizi, na Satani arabizi ko atamikino je hagati yani. Sina burafiki na ibilisi. Sina urafiki na ibilisi. Nilishamwambia runga, teka, shiramwe amasikronyonyo, shiramwe ibitunguru, shiramwe aye, teka indya zawe, uzoheza guteka sinzorya. Turazinanye Shetani. Siga ivyawe, tagatisha, erekana kuri tayari, indya zawe ntazo nzorya. Kandi abantu bakaza kubwira ati na wewe jaribu, gerageza, ubona gute, reka kwigira umuntu w'impwema arengeje, ushaka kurenga umusaraba, tampi. Indya za Satani ntazo ndya, ntizirikika mu nda yanje. Wamastire nguramona gukabaga nibishoboka ngo nibiki ngo rega ngo raguzira hari ngo inkoko uramunye ntazo nza kurya. Urabona sheri s'il vous plaît ngomba ndagutware cyo turatembera nziritembereza. Gira mugenza wati ntibirikika ivyo kururya mugabo. Ubiriye utangura ari ambiance ugasozera ari ambulance. Niko ameze ujya mugabo, akunyegeza ambulance akakwereka ambiance. Nibanyumvise nimvura ikinumba kugira ngo ndayivuge neza. Shetani azana ibintu bibiri, ambiance na ambulance. Muga au début amanza kunyegeza ambulance akakwereka ambiance. Kavuga ati ngwino tumenyerane tuwe barafiki, ndagushikane hagati mu kiyaga ndice ndakureka rero usome nturi. Twendane sawa kugira ati ni sawa sawa tu vas bien, akubwira ngo la beauté ngo urabona wambwira twende tukaombe ngo no ngo j'ai pas le temps ngo donc urabona mataya na mataye ni sawa wabombesheje umeze neza. Sawa tu. None ko amaherezo azokoroka. Ayo Pasteur yose ukunazeka rafiki yangu. Utazeka. Unabona la beauté de la capitale. Donc tu vas être amashugwa aruma kabisa yani. Papa wewe ntavyo womenya ntuzi bigezweho ngo ntavyo nzi kweri twarahi. Wewe ushaka kuva mu Mana ugende mwisi mu dunia bashafika mbari. Wewe ugiye wambara mini bo basigaye bagenda bambara amasiribu. None wowe uzobafata ryari? Baba bari tayari. Ngo nawe rengo mugiye gusubira kandi gusirimuka. Bwira mugeza ati nibigikunda. Gumayo, bwira mugeza ati guma ngaha. Baradusize, bwira mugeza ati baradusize guma. Ugiye wowe utangura bushasha kuvyiga. Amataro akagufata ugahinduye abandi no bayagendera ko bati aratambuka kibaza ko ari Beyonce ari karinga nawe uri muri izi ngurumva we biramugeza ati baradusize ntujeyo kandi ucumenyekana kuri umupeiza baradusize. Yesu unanje ngomba kugerageza ngo donc ugerageze ibiki. Allo kubaka urufatiro. Fatiro nigo rutuma umuntu unakuwa tranquille, amahoro kumva araganje, kumva ntawo gukanga, kumva muri we ufise decision ihagaze ku majambo abiri yes no. Nta bintu bya nguramona ngo ntubandanye sihundi ntunyinginge ntavyo ushobora. Muri biro directeur akubwira ati ngahanye giturira utegeza kumpereza utegeza kuryama, ukamura amaso ukamubwira ati muramponze
kuko nari ndabazaniye ubumenyi, nari nzanye ubwenge, nari nzanye na Yesu yobafasha kugira ngo iyo shirahamwe ryanyu ritere imbere. Ubu rero jewe cyo gituriye ntacu ry'iwanje, kandi n'ubumenyi bwanje nari ndakuzani ndabutwara. Yahagarareko ugafumuririra mu nzira Imana ariko wagize gute? Ngo none ngo tuzohurira he? Futi ovyo oya none ngo niho mpakazi. Oya ntibishoboka mademoiselle, deje mvuge yawe iramuhereza ubushizi bw'amanga bwo gupersevera. Mugabo mubwira ati sabwe cyenda kirijwe sinshobora. Ijuru riza kwitegereza rikavuga ngo mafi utaniona uko mbele, utaniona uko mbele, unaniheshimisha kandi ntusohoka utamubwiye ko kijijwe. Ndakijijwe ngo reka ngo mvise abandi ngaba ntibakijijwe barya barakobesha, je ndakijijwe. Fatiro ruguhereza kuvuga no, rukuvuga none yeza akitandukanya n'ivyo, azoba igikoreshwa c'icubahiro cyatunganirijwe gukora igikorwa ciza cose. Azoba igikoreshwa c'icubahiro cyatunganirijwe gukora igikorwa ciza cose. Tandukanya n'ivyo. Akitandukanya n'ivyo azoba. Gira mugenza wati azoba. Muraba umubwire ngo ntushobora kuba utaritandukanya. Kuwa vase d'honneur, kuba igikoresho c'icubahiro, unaheshimika. Acha wewe. Tulikuwa tunaikara fasi wanakuwa nakwambia hivi, haguruka. Waje karati naje kare. Oya kendaria. Ukatosaba kuvuga ngo urabona ngo nabashetani. Oya genda wenyegeza umuriro. Ejo barye barashaka kuguprotokora. Enyegeza gusa. Wowe shiraho imfatiro. Usuzuguye nacanja mu masengesho. Mwanya wo kwidoga ntabo nari mfise. Bagwa baza abakubwira ngo Olivier ugateba ndahamagara umuntu turaguterura. Katura abantu abukikuje babibonye ko ari abagabo babiri bari bahamagaze. Kacugenda n'imaramaro kacugenda kwicara hariya. Muga uyu munsi ndahagiye protokole zimperekeza ari standard. Aho nasuzuguriwe ubu ndahasubira mfise icubahiro. Ubuhinga ubuhe n'amadiplome ni sura yahindutse. Ni Olivier wundi bamaditse ku indi visage yotuma bamwemera. Oya kwenyegeza. Gira mugenza wate kwenyegeza. Wowe uri mu matati, uri muri sitina, uri muri eseki, we bariko arakubwira ati mbisa ngo ntibishoboka ngo ivyo bintu nibiki ngo have genda. Murakamubwira hari igihe wemera bagakubita gasi umusaba bagakubita. Nsomera kabiri. Nsomera kabiri gucura intimba, kabiri gatatu gucura intimba gatatu. Usomere guhera ku murongo wa 22 somera iryo jambo muryumvirize. Nimba hari ivyizigiro, hari igihe bakubita ugatega umusaya. Nico somera bahageze. Aravuga ngo umutima wanje wamuvyibuka
ugenda wicurikiriye muri jewe. manuka pa. Ibi nivyo nibuka Bikagira gute? bikantera ivyizigiro. Nuko Imbabazi z'Uhoraho arizo zatumye tudaherengetezwa. Safi sana. Kuko ikigongwe ciwe kidahera. Manuka mta. Camara igisha uko bukeye. Shuka rafiki yangu. Ingene ari umwizigigwa biratangaje. yangu. Uhoraho niwe mugabane wanje, ni ku mutima wanje wamuvuga. Nico gituma nzohora mwizigira. Uhoraho agirira neza abamwiteze, n'imitima imurondera. Uhoraho agirira gute? agirira neza abamwiteze, n'imitima igira gute? imurondera. Oya iri kirazurura honye mu kibitoki, iri muri ville kuri bata iri kwabagirako ugenda gusuzuma impuzu utagira, kumwirabisha impuzu utanakura atanataduvise cyagusega ejo yese azokwambika kumuhangayikamo. Uwo mwanya uri kuratakaza wo kuja kuraba impuzu utazifitiye amahera, uri kuduza ivyifuzo bizotuma satana guteguza kwambika mugabo akamanza kukwambura. Awe bara biragoye vyiyisi n'amayobera, vyiyisi n'amayobera vyiyisi ni maja busa. Shuka papa, shuka hari akantu mweneye, n'imitima imurondera. Manuka. Ni vyiza ko umuntu yizigira akitega agakiza k'Uhoraho atekereje. Tusa ibitukaniwe kapyampya ususa upupu bwira mugeza ati tranki tekere itega Imana ugize gute? Bwira mugeza ati tekereza babwirire papa wanje, bwira abana bawe, babwira n'ubundi n'abawe, tekereza. Muri bishoboka urabona umuntu zirashushe, urabona ngo marimari ngo surosoreye. Telenovela gurumva gurugere ujya telenovela ariko yinjiza inoti uvuza nga hawombi hawturi mu 24 nta nisahi mufitaniye n'Imana mukeneye kuba milliardaire. Zifuzo kurota ugomba upfe. Abantu bifuza batafise imfatiro niko kurota bapfuye. Tafatiro bafise ngomana ngurabona ngomana ngo ndagusabye. Aho hari uri karavuga gutyo mu mutima nakucheka kwanza cyane cheki kwa ngurabona ngomana ngo ndagusabye ngo mpereze ngo igikoresho cy'icubahiro ngo nkurya mukozi ngo nkene kigabo nkakirya ngo cyuzuye ubwiza bw'Imana kikiboga. Aho rero uri karabisaba ngo mana mu minota 10 asenze iminota 10 yayura nko gatanu 10 minutes abamaze kwayura gatanu ngo akeneye igifaro ngo nawe arakayabo. Ariko mana ariko ariko rigitagaza ratanga ivyano musizuba biratagaje ngo akeneye imvubu ntunzara gasurira. Zamura imbaraga urugezi uhagararamo mu mwuka nibwo Imana ikuzariyemo ngo niko bimeze. Ukeneye igifaro utegeza kuba igifaro kazi. Nukuri bifre nishora genda gukwa mu mfyisi irondera mu mabifre
niyo agasubira agashobora ngo gasuna ngo ngiye gukwa ngo kwa mvubu agasurira turamukanya amahoro bakumva narinda bakumbuye nivyo twari dukumburanye Urufatiro we ngo Mungu ngo mimi nipatie 20 million ngo niache 20 million mie nitumiki ukipata 5 hatukoni mu kanisa 5 zinakuangaisha hapa Chibitoki unasikia wewe ndio chef de zone wewe ndio OPG 5 ukipigwa milioni ariko maze wiyubake ubaka imbaraga zo kujera ivyo bintu capacité ya resistance mu gihe woronka ibintu binini utibwiraga ko woronse twiyubaka hakiri kare ntabwo twiyubaka mu nyishu kambivuge neza abantu nitugenda kwiyubakira Kanani twiyubakira mu bugaraga bw'Ikadesh Barnea okay kare mpeze tusobandangije haleluya uzana kwiyubaka fatiro ariko sanzore kurakana ndabira Dawidi intambwe arachana hivi anafika nyumbani peti wa Kenza anaweza kutiwe Rio anarantre nyumbani hasemi anaoga anaturia hawezi ngoshikiwa chama kandi alikuwa na generation ya kwake kuya nibaambie bana nilichana umuntu urashobora kumuona numye ukavuga ati uyu muntu ari sage yavuga ibara rikagwa kumva n'igihagararo gipfuye ubusa subira uhore burya numva guhora ari byo cyane kwabyo Imana idutabara cyane kimya umvise Fatiro kimya gataha koga amahene zamusovye kakiyuhagira akicara bakamuhamagara mwana we Peti bakuru biyo ba Eliab Peti kuyapa kitaba niye grand frère nibikiwe baragiriye he umusi zarishije neza ati zarishije aho nigipeti kigo na Mungu guhera kwino gushikana mu muto cyuzuye imbaraga z'Imana Peti anaturia ni muturifu imbaraga ariko arazironderera hata mu bugaragwa ariko azironderera ahantu atari kumwe n'abantu anaturia umunsi ukurikira idubi kaza kurondera umwagazi ayiconcomera kayifata gatabura anarantre nyumbani kimya musuma sayumva aravuze yagiye kugemura kipeti kirenda na masahani na masorori kirenda gemuri aba grand frère sorori Peti kikoro isorori nta n'amastire yatari kafise nakoga akaragizi k'intama n'amasorori karayashikanye kuba grand frère ati murakomeye ti papa yarando gikanyinja ngo rero ngo subirayo abo ariko baramubwira ngo subirayo baranyegeye ngo subirayo ngo hari ingorane ngazi igihugu turiko turayiga ivy'igihugu bariko bavyigira mu binogo nk'ifuku ngo subirayo ngo turiko turiga amateka abo ni ba general ba grand frère Dawidi akatava ngo sa rero ngo mbwire ki papa ngo mubwire ko tumeze neza agisoka gutya asa yumva ikigabo mwambwe mwese murimbwa kuko habuze umuntu ngashobora kuza kugwana nanje arabaza ati asa yumva abagabo barari ngunama we agasore ngunama bakicunama abasoda baba baraganiriye ngo kandi nukuri ngo aho we ntiwo kwiheba kugira ngo turonke umwana umukobwa w'umwami reka yemeye kude yo mutatanga umukobwa wiwe wo kwica kijya kigabo Dawidi ariko aravyumva ngo kandi yanavuze ko azokuraho nikori ku muryango wiwe arake aravyumvise arabajije ati muheje kuvuga iki ati umwami yaremeye ukunuku nsabira randevu namaze kumva ko ikiraka gifise n'ingero
baraje baramubwira ati kura amajambo, kura izo ngorane, taha muhira aho ushatse gusa guhunga, uburaza kuraba intambara. Baramubwiye amajambo, arabaravye ngo nariko ndibariza gusa, akatira kurundi ruhande, ngo abaza ba kabiri, ngo amubwira vya bindi ngene. Arababwira ati noshikira umwami gute, izaronderewe mwibanga zigira ziseruke. Wao unaona mtu anapandishwa, mnafikiria ngo icyubahiro kirazimvye, heshima ina gharama. Wewe bakwimbie kama nani wewe? Urazi kuzuri wewe, bakavuga ngo nimanze murorere, ngo ntibarashika. Ntibarashika. Ati nta jambo na rimwe tuvuga batarashika. Hama winjira ukazumva ngo haguruka ngo barashitse, uri wenyene. Ivyo biva kure, ni imbaraga zo kwibikaho urufatiro rukomeye. Dawidi arabwira umwami ati nyumviriza, ico kibazo wasavye ndagifitiye inyishu, reka ngende kugwanya ujya muntu. Umwami aramuraba aramubwira ati peti, reka ndaguha amateka na témoignage y'uyu mugabo, ntubone twanyegeye, tuza makuru, tuzi histoire. Goliath ameze ukunuka, aramuvuga, aramudekriva. Dawidi arangije aramubwira ati navyumvise, urakoze, wonyembera nanje gatoya nkakubwira amateka yanje. Ati ndaguteze yo mpimbwiye. Umve CV ya Dawidi, ndi mwishamba. Mwishamba habaye abantu, ndabaza mwishamba. Gira mugenzi ati ja mwishamba, kuko ni wavayo mwishamba imbaraga uzohakura zizotuma Bibiri tubwira ngo urugendo rw'yo rwa mbere Yohana umubatizi akiva mu bugaragwa, ahantu hambere yinjiye ndi ku kirimba. Nizo mbaraga abantu binyegeje. Iyo Imana ivuze ati harageze ko ndaberekana, harageze ko ndabahishura, ntibagenda kwa nyumba 10. Alo, bazi kumva kana aramuraba aramubwira ngo ndi mwishamba. Deja honyene iyo ni defete. Wao ushobora kubwira umwami ngo ugira umubwire ngo amateka yawe ugacuvuga mwishamba. Mwishamba gapete te mwishamba, karamuraba mu maso, ndi mwishamba. Intambwe yaraza, yashikira kugigoma gufata umwagazi, yawushize mu kanwa, nkiruka nkayisumira, nkayifata nkayatsamika, nkayitabura nkayakumwagazi ukiri muzima. Saura kikangata. Nivyo ati jije gusa, ikindi gihe hakaza idubu. Ivyo ni bikoko bibiri bikomeye biteye ubwoba. Saura aramwumviriza aravuga ati no, c'est impossible. Wewe ati jewe mugabo kubera ubushizi bwa manga. Aca aramubwira ati urya nawe ni kimwe muri ivyo bikoko, ni kimwe muri ivyo bikoko. Yubahutse gutuka ihanga ryatoranijwe, yubahutse gutuka imfura z'Imana, nunyemere ngende kumugwanya. Umvigane Bibiri tubwira ngo aramwitegereza aramubwira ngo genda uhora abane nawe. Akigenda gutya abaramubwira ngo hagarara, ngo genda ndakwambika umwambaro. Bibiri tubwira ngo Sauli, murabe ibintu vy'impemuko tuza duhabwa promotion. Imana ifise uburyo itondeka ibintu kugira ngo intango shasha yawe izokomere. Logiquement, mu buryo bugaragara, un enfant de 17 ans yonze mugufi n'umusheya wa mbere mu gihugu ca Isirayeli. Bibiri tubwira ngo Sauli yaruta uburebure abanyisirayeli bose. Mumvirize ikintu ndagisoserereko, abanyisirayeli bose. Logiquement, ubukwari wiyumvira ko Sauli yari konse mu mutwe wiwe yuko ibintu agira kore abizi. Sivyo, ubwenge bwari bwagiye. Ntushobora kwiyumvira gufata umwana kugera ngo umwambike impuzu ziwawe. Mugabo vyari ibintu vy'imhemu, kuko hari hahuye abami babiri. Vyari ibintu vy'imhemu, yari umwami ku wundi. Sauli yasanze yavuze ngo ambara impuzu zanje, harya yaravuze ngo ukica Goliath ni wowe uzobutwaye igihugu. Kandi abikora atabizi. Kandi Dawidi nako karamenya gusezesa l'opportunité, karamenya kumenya igihe, karamvuga ati nubwo tutangana hari ikintu kimwe mu kigo kirakoreka. Karamanza karazikubitamwo, gakubitamwo n'ibirato,
katakatambuka kabikweguko muga karavuga ko namaze kuvyambara remise reprise yamaze kuba ibi birakwiye katakaragaruka katakaramubwira ngo ibi bintu ntabyo namenyereye ariko kamanje kugira gute kavyambaye ivyo ni ibintu vy'imwemu bitazibirwa n'imbaraga z'umubiri. Dawidi alikuwa anaona kama mavazi hayatamwenea, lakini akasema ili vazi liko tofauti na yengine mavazi. Hili ni vazi la mfalme na mimi tayari nishaombewa kwa mfalme. Kakavaa kakamufente kakarudia kagome ntabyo namenyereye. Fatiro shika kwa Dawidi ikandangirize ngahanzo bandanza ku munsi wejo basi gashikiriye Goliati namambwira abantu igihe cyose gashikiriye Goliati karavuze ngo kize neza uko urufunguruzo mwari gukoresha rushasha urumva ico ukuboko kwawe kwerekeje gukora ugikorana inkomeza iyo ndiko ndavuga Yesu nunciye ku nzira. Haleluya! Ndabira rero ka Dawidi kashikiriye Goliati gutyo kamwica gihagaze kandi jemati kataratera ibuye kubera kari siri kari kazimana gatekeyemo kamanje kumubwira ati Goliati yarakibonye gwenda bawe barasuzuguye kwe uzanye inkoni wiyumvira ko je ndimbwa deja arayise ko ari imbwa. Dawidi ntaca aravuga none imbwa bayigenza gute ntaco Dawidi aravuga ngo aho rero wiyumvira ko je kungwanya niyo nkoni je babonye ndimbwa. Dawidi kimya ati rero ati ngenda kugaburira ibisiga baragutanze igihugu kiraguhevye wa mwana we tivyo kuri baravye abona yuko representa w'iki gihugu ari wewe. Dawidi araceceka tiwaje kuvuga kaba karamubwiye ngo Goliati waje muri territoire utemereye guhagararamo kubw'ivyo rero umviriza ndagusomera amateka yibigiye kukubako mu mwanya mutoya. Icambere ndagukubita ibuye uragwa upfe cyanda guca umutwe manzo reka ahagarara ndakubwiye kamanje kumwica katarambukora. Abantu biyubatse mu mhemu baza barangiza amadosiye batarayajyamo tuza tuhagaruka abwira umuntu kamubwira tukazosura kunyubahuka urabura imfura cyangwa uburuwe muherereze nibyo mugabo umwe yigeze kunyugara na ntemo yaje ndakunda kwivuga imvura irankubita nkikiri mu bugaragwa mba mu bwiza nagiye kudeplace abantu ndabatahana ngarutse ndepoza imodoka y'abandi yari y'umuhonorable nubaracari kwishenge hama ndagaruka ngarutse imvura irakubita mu nzira ndiruka mu costume ya noir jise ku muryango bari barashize itegeko yuko saa 4 utarinjira mu rugo baca vugara makartier ba maskini Mungu we ikonteri bayiguriye igufuri ryo mwikambe maskini ni wamubwira bweza tubukene buvumba ariko Sanger di mate sizere moya ya shota gufuri mukabambi wa hivi ganga umeme banazimisha wanawasha 18 basi irangu bitandadodora ngubitse kujya mbona umuzamu babwiye ko twari dufise umuzamu ndamuraba gutya ndamubwira nti desi ndi ngaka umuryango akanda bagumana andaba agumye yugamye ariko andaba ndanyagirwa ya najovye natose byananiye no kuva ku karyango araza ruguru acagara hejuru anje arambwira ngo Pasteur iryo niryo ryamwisha iyo yari kumamagara Olivier nari gutota ninjiri wacu mugabo nza numva rubahuze ngo Pasteur ngo responsable yaravuze ko ngasayi nigerenze twugara ntuzosubire kugorana ngaho bazinye namubwiye ndi urakoze ikosa kuko wanyagije Pasteur ukoze ikosa monumental ugize ikosa
bitegerezwa gukurikirana n'ibihano. Ndamubwira ni kubera wanyise Pasteur ukaba watoheje Pasteur, ikigiye kukubako nzoza kwibutsa mu maso yawe. Ndashaka ko Imana iguhana kandi ucumenya ko ari Pasteur yaguhanye kuko wanyagije Pasteur. Arataha muhira, ategeza gutaha hepfo hafi ya zone kujya kane mu Bwiza, niho yagenda kurara. Akijabuka tashi cyo gitondo nyene ajabutsa iri barabara ryo kujya pave mu Bwiza ryo kugicenda. Akirijabuka bisi iramukubita imuhonyora kugurira gusya. Namusanze muri Prince Regent ndamubwira nti pole sana mugana agenda kubwira ko utakubiswe na bisi, wakubiswe na Pasteur, ntuzosubire n'undi munsi. Dawidi karamubwiye ati natakumariza akufa ndakwica nguca umutwe cenda guhibikona bikurye. Wavyumvise neza? Wavyumvise? Ingorere uko yabimubwiye siko vyabaye. Fatiro imbaraga zawe zo kwa front y'isi, gushikama muri y'isi, gushobora kubaka business yawe igakomera, bifatanye n'urufatiro rw'imwembe. Kibaze bakubeshe, swati uraja kubapfumu, swati urarondera imbaraga z'Imana. Ni kimwe muri ivyo. Ushobora konkiranse nga wewe konkiranse. Umuyisilamu saa 9 arawa kibari bitanguye, wowe uri kuragona ngo ucumu konkira mu isoko. Wewe we yavyutse yakubise duwara okirambirana birala mine amina. We na uri mu gatondo uroze ngugiye kugura iduka, ukicara ukaro gasinzira ukayura, ubundi ari karacuruza kandi mufisi ibisa, afisi ibintu yamaze kwemvoka. Aha muri Yesu ugira ngo ukomere. Ni kimwe muri ivyo. Swati urasinya amasezerano na Rusuferi cyangwa urasinya amasezerano n'umuremyi yaremye ijuru n'isi. Isi nibiyuzuye ari gwewe. Dukomere Imana amashi, tuzosubira ku munsi wewe.